nk'ahantu avuga donc atari kararirimba avuga ngo baby tuza urukundo rwawe rwanje kuri wewe ni sezerano ry'intahava tuze ugire bon sasa yabivuze bo yarankozeko ego bon ndamukunda bon baby I love you hama ndakubaha hama tuza nanje ndakubwiye ntituza nabindi umugabo wanje ku mukunzi wanje ko twubakanye kandi tuguwe neza novuga nti bandanya mu nzira urimo Imana yagutumye ikwizeye kandi nanje ndamwizeye azoshika kure uzoshika ndakuramukije mama la boss. Okay, ça va? Meze neza. Yego. Bon, je kubera iri jambo sinari kurivuga ko kubera hari kubera nziko ntakubagana cyane utwenga bien. Merci. Si bibi gushemagiza ivy'Imana yaremye. Nahorangira ubwoba sha. Ya ni bisanzwe. Umva aho nzoba ndose nzobikora. Imana byose yaremye ni byiza nta na kimwe ari kibi. Donc icaremwe cyose ni Imana ni cyiza. Donc biri simple. So turekura umuntu wese ari kuvuga icyiza abonye kuri wewe. Biri simple. Namaho. Shavurura. Oya arabizi ko nshimwa. Ariko nawe antokari abandi bashaka ko uratesa ufise look nziza. Ni bisanzwe bro. Birashitse uravyumvise umvise umubebi yamwendiye nkaka message ngo bro uratesa uvyakira gute. Namahoro kuko birandyohera kubona ko ari umuntu akunzwe. Tumubona nyene ko kuye kugumiza my effort menshi. Bon yebwo bon my force si cyane kuko ndamwizeye. Bon tukuzi nka mama bizoza. Mama biriko biraza vuba urabikoze barabibonye amaso y'abantu benshi ariko amazina nyakuri Njenzi Monia. Okay. Nawe ayandi yose. Keranda Kelimonia. Kelanda Kelimonia. Gaholi, Gasante, donc obligé. No bijanye vraiment Kelanda gacubara umuntu nakuriye kandi mu mano mfusanga biteza cyane. Eko biroroha. Turarubonye murarushinza ariko turi bamwe mu bantu twarondeye amakuru mbega bajya abantu kijya cuki bakironse gute kuko waronse umubogare ntubone bya mutipe ari abantu benshi batagiye babonye pipipi vyagenze gute kugira umwene ubone ko mwatoranye fresh ni Imana kweri Imana n'ubuntu point utuntu tubiri cyangwa dutatu ubona ko nawe ubwawe twarakugoye gato kugira nyene ushore gushika kuri urya munsi neza usinya zigiye ni gwanje nta wundi dumusangiye sinovuga kweri je simbona ikintu cangoye usanga umunsi umwe byarashitse urundi rutipe rurakurondera usanga nyero ibikode bibaye byinshi uhakwa kwiyumvira ati je no kuri urya mutipe ndamuhebe oya kweri ivyo ntivyari birimo oya bon ni bintu novuga gute nari ndi sur na choix yanje kaburungu bon nabandi nubwo bazana abacira uburongo abwira ati hari ukuntu bimeze amazi ndobo nari norohewe biri simple urumva ko wahejeje vraiment ndi à l'aise ariko mone hari abantu benshi bakwereka ko borohewe kandi bahejeje bamaze gufata decision uyu umva mfise uyu ubuzima ariko ugasanga kumbe ntibiva nga wewe impanuro baniya bon je nibaza ko sivye nibaza normalement uko bimeze biraruhisha kubaho ubuzima bubiri biroroshe ko umuntu abaho ubuzima nyene bumwe akaba ariko nyene wivanga mugashira energy aho nyene kuko ugiye kubaho impande zibiri vuma birakuvuna usanga atakintu kinini uri kurashikako donc kuri abantu mvume ngo nababwira ati muhagarike muraho mwifokaliza tanze ubutumwa bukomeye cyane ko Monia byo bavyarashitse umunsi umwe mukenera kubonana usanga umusavye nka cadre déplacement rakabuze mbega we bavyakiriye guto umunsi cyangwa harakantu kabaye mega saba akantu kuburyo arakabura byagenze gute wavyifutwayemo guto umunsi bon hari igihe vyashitse mugabo nibisanzwe vyagenze gute naravyakiriye ndihangana erega mu buzima turakura turakura peut-être uno munsi ashobora kuba adafise hari abavuga ngo umugabo ngo ko yiriwe ngo swarara uko ajyanye sikavyuka bon ibintu nk'ivyo usanga ari bisanzwe turakura kandi nabo vuga ngo hariho aho bamaze gushika burya nta muntu yigera avuga ngo arabaye satisfait gose tuko turakura tuko turavansa nibisanzwe
gushika kure kweli. nta yindi jewe iyo yindi utayivuze ntituvana Iyo yindi sindi bon sindi. urayiyumvira tu Bon, deja nakwise mama bizoza voilà abana kuronka ibibondo nyene yego hama no gushika kure nyene bon kuko kuvyara ni bimwe mu byo twatumwe mugabo hariho nibindi nyene dusazane voilà indirimbo nyinshi uri umuririmbyi ndabizi ariko je avuga ko ndirimba za ndirimbo zo muri GGC bazimbire tuza kuzi kose ego vrema kandi muri rirya jwi nyene hari ahantu bon si no ririmba kubera ari ukuntu ncibitse ntarampurusha go kwisohora telefone akabitwemera urabikora sha sindavyibaza aho nivuguruza mu ijambo hataragera ntaco amajambo 3 yakuryohe kurusha yandi yari muri ryandirimbo hari ahantu avuga donc ateka araririmba avuga ngo baby tuza urukundo rwawe rwanje kuri wewe ni sezerano ry'intahava tuze ugire bon sasa yabivuze ngo yarankozeko ego inyishu uyu murungikira mushikire inyishu yayo majambo yavuze ko nimba waramwishuye muri babiri ko we yabivuze abantu bose bumva turakireye inyishu kuri ayo majambo ayumve kandi yamushikirize neza ubutumwa bumushikire wenyene majambo abiri urishura ni bitatu nawe wishura inyishu zitatu nyene bon ndamukunda bon baby I love you hama ndakubaha hama tuza nanje ndakubwiye ntituza nabindi umengo ubwiye jewe oya bon atuze okay kirundi kirakomeye Monia yaragutujije nawe uramutujije gutuza please gutuze gari kombi amahoro Imana yabafashije byinshi ku buryo ubona kumengo mwarahejeje ariko mu gihe bishitse hakagira kagora kuvuga sinahuye shaze kuvuga shari ibintu kurishika mukabona kumengo nyene desha wambwiye ko mubaye mu mahoro haje umuntu abaye mu mahoro aba yarahejeje mu bisana nta ngwano ziba zihari sivyo none eko ejo birashitse akagorane karizanye wowe utegura gute kukagwanya shaze kuvuga ku ruhande rwawe kuko birashobora gushika ahuye n'ibishi bintu nyene turazi ibintu byinshi bimushizemo kandi kantu gatumya akata koroze bewe wacu bikora gute kuwo rugwana gute go rugamba ubwo rugamba ubwo nambe navyo ndamushirako uko bibiri atubwira ngo turabantu baba Kristo bibiri atubwira ngo tuwana ngo sabe inyama n'amaraso ico yoba agize kitanshimishije sinishobora kivuye kuri we kuba hariho impemu iri nyuma y'ivyo kuko kenshi abantu barongorwa so tutarongowe n'Imana so turongorwa na Satani nuko nyene bimeze amasi nabiri isi y'umwijima n'isi y'umuco nabindi donc sinogerageza kugenda kumugwanya we ahubwo nogwanya iyo mpemu iri nyuma donc nkayikasa hama nkagaruka nawe umusheri wanje kuko ni bomba sinanamagaruka nako nawe yoba yagiye kuko agenda mu gihe ndamurekuye mugabo nkimufise kubadida biraryoshe je nababwiye abakunzi ba Ndaho TV ndisa vraiment mfise kalayiza mone iki kiganiro turiko turakora ntikiraboneka ari kutuvugisha kuri hara urakibona oya mwenye ko gitesa iratesa vraiment kandi nkiki wogiha vraiment babakurikirane babiteho barabe kwera ukungene mushika kure kuko aya ma TV nkaya ayumengo nyene hari ukuntu nyene donc nova gute kandi mu hunde ndabivuge mu avance nyene ifo ko muronka support niniya kuko mushikiriza ibintu vyiza abantu baba bakeneye du moins kandi usanga biri intéressant yego ifo nyene ko muronka support zikwiriye sigaje ikintu kimwe ariko merci beaucoup sigaje ikintu kimwe ariko cishamo akantu akakapera kadogo ijojo Jesse mwana ko gyotaho ko nyene tumureka tuza narakumvise ukura ririmba haje imbere muri GGC ego kanga uririmba cha ndakubwiye Jeff ni mu Kigobe hafi ya top 1 biragoye namubwiye ko ndamuba umva mu gihe rero yampaye ijambo sindagivuguriza kandi sinorirenga ko publiquement kandi bivaye ikiganiro turiyemo nituza kuvyanka cyane ego ntaco akajambo kamwe kuri Ndaho TV kwanza okay Ndaho TV novuga ni abakunzi ba Ndaho vraiment nobagutse muyiryoherererwe kuko ibaha ibintu vyiza hama nyene nkuko nabivuze mu supporting
kugira ngene bashobore gukora ngene baguwe neza kuko murabona ngene babaye ibintu by'ubwiza ndavuga nti courage nyene gikorwa nyene uriko nyene gikorwa nyene ciza ni vyiza kubona umuntu ngene afise donc ikintu ariko bon Bibiliya iratubwira ko umuntu abuze ikintu akora biramutera biramutera frustration biramutera ishavu sinzi ko ari uko mu Kirundi biramutera donc ishavu kuko ugiye no kuraba kenshi abantu bakora ibintu bitari byo kenshi usanga ari kubera batari bafite ikintu bari bariko donc wowe ko ufite ikintu uriko nkaho ndizeye ko ibintu bya byose biba bitunganye kuko uba ufite ikintu uriko nyene rero urumva je ndakunda gukora cyane nukuri ndashima n'Imana nabwiye ni courage nyene ubandaye muri iyo nzira ni vyiza cyane sivyo ko hari abandi batubona nibira ariko ngoma mbangene baje akabazo ndafise abagenzi ushanga nk'umugenzi yashizemo dread undi yambaye nk'irihereni par exemple mbega ni kosa imbere y'Imana cyangwa ni icyaha bon uko bitahura masino va ko ari icyaha no kuri si icyaha na gatoya umuntu ari umuntu ujyari yavuze ngo urashobora kubona ngo umuntu ngo yambaye costume ngo ugasanga niyo mu escrow wa mbere ngo mugabo ugasanga ngo umuntu yambariye déchiré ngo ni iki ngo niwe muntu wa mbere ngo aguwe neza bon uwo muntu yarabivuze namwumvije urumva nibyo vraiment kandi ucu usanga rero donc arona bavuze ngo amaparence nyene amaparence arabesha sikuvuga ngo umuntu ngo yambaye hereni ngo afite dread ngo agize iki ngo nivyo bibi oya aha nyene hakonta nyene kiya kintu nyene kiba kiri ndani kiya kigusunikira gukora ivyo ukora nico gikonta yego shaje ngiye kuryambara bishobotse nzoshira kwa abiri nabonye utuntu je nakubye ndafise urusaku kwe nasanzeho tubiri ariko ahandi nasanzeyo kamwe aka kandi okay aha ni dot ibi vyerekana yuko nafashwe kandi nivyo umuhungu ntibamudota oya ntibibaho dot hamanyene mariage nyene aha nyene bavyerekana nyene ko nabaye fiancé hama ndashika mu rugo iri muri ndi zina utu tuntu nkaka ugaha alphabet wewe alphabet ushatse kuvuga ugahereza ubona ko bangana aka ni M aka ni D dot jina inza kuchikita L hamaka bon oya mariage symbolize Landry uko niwe twubakanye na dot symbolize Landry uko niwe twubakanye byose urumva niwe nyene kandi vuze mariage bashobona Landry uko nta wundi twubakanye bonya akajambo kamwe kuri Landry akajambo kamwe kuri Landry oya umwita Landry no ndashavura okora urumva je Landry bon ku musheri wanje ku mugabo wanje ku mukunzi wanje ko twubakanye kandi tuguwe neza novuga nti bandanya mu nzira urimo Imana yagutumye ikwizeye kandi nanje ndamwizeye azoshika kure uzoshika kure nawe ugiye kumufasha kumushikana he umufasha ni ikintu gikomeye nyamba yahora asohora indirimbo nka 5 mu mwaka canke akaba yandika nk'indirimbo nka 10 mu mwaka ubuya azoguma yandika uzomfasha no kwandika bon kumbona vyonyene biramwinspira urumva nico no ngaho uri kumufasha tuza niwe gatoya abantu gatoyi reka tuze nukuri basi akana gasembore kari muri kaya numvise ngo nakanaci yo naci kabisa bonya tugushimire twabanye neza cyane ego merci beaucoup nawe kandi ntimubu murubeya kandi muba bakara ahubwo mubu rutare canke ico amen okay merci beaucoup Ndaho TV bari kumwe na MC Andy umwe mu bana bakunda Imana cyane nubwo atonda kwishingiro gatoya nukuri naba ndabivuga fo kujayo kenshi ngoma ndabitangure kandi Imana ihagarare nanje sivyo none two merci beaucoup thanks you twari kumwe na Dosi kuri kamera mwari kumwe na MC Andy kana kimana ndahinduye izina bye